Bebe Chambere shasha banje gushimira ko n'umunsi wemeye kwa mu mwanya tukabona amasomo yandi. Bebe nuko umutima wanje urababaye kuba tumaze iminsi tutavugana, utagishaka kumvugisha, utagishaka kunyumva. Bebe nivyo kino gihe ngaragara nk'umubeshi, nk'umuhemu mu maso yawe, ariko nshaka kumvisha, ashaka kukubwira uno munsi kandi unyumvirize, wongera wizere karukuri. Ndazi ko naguhemukiye kandi nanje ku mutima wanje ntabwo ndyohewe. Umutima wanje wuzuye agahinda no kwicuza kwinshi. Bebe ndibuka isezerano nagusezeraniye, nkibuka n'ivyo nagukoreye, umutima ukanyagiza ukanjye. Bebe naragusiguriye, ndagusaba n'imbabazi, ariko nturashaka kumbabarira. Shere wumve ko umutima wanje ubabaye cane, ndifuza imbabazi zawe. Keva, wowe nzi ukubaho ugakora ari rya kosa, ariko sinobikurenganya kuko sinabikurenganya ari jewe. Ikosa nagize ryari kukwizera, narakwizeye birenze, narakwizeye nirengagize vyinshi. Keva, sinarinzi ko ibintu nk'ivyo wari kuvyubaka ukabikora. Ego basi numva ko wabikoze ku bandi bantu kandi gahinga, ariko ku muntu ufata nk'umuvyeyi wacu, Bebe nukuri imbabazi, ku muntu yatumye ishika ngaha ngeze, ntawe urumva nukuri, nanjye si jewe. Bebe nanje ikosa nagukoreye numva umutima wanje ucumita nukuri ndagusaba imbabarire, kuko kubona uriko urarira mba numva ikintu kincumita mu mutima. Bebe nivyo ndazi ko naguhemukiye kandi nanje ndicuza, ariko shaka umbabarire ntawe. Keva, aho geze ndarusha, nkeneye umwanya, amahoro. Bebe imbabarire, nukuri ndakwinginze imbabarire. Bebe Hama Papa Ketsi, icyatumye ndagusaba umubonano nkifuza ko twicarana naco sikindi. Papa Ketsi nkarambereye abavyeyi bimwe bidasanzwe, kuri jewe sinkicifata nk'imfuvyi kuko nararuse abavyeyi bankunda, usivye no kunkunda banabinyereka. Ndabashimira cyane ku buryo noronka ico nobaha, ndarengerwa n'ivyo munkorera. Ikintu nyamukuru naco cari kinzanye ngaha naco sikindi. Papa Ketsi narumvise ko Kevin mwaramwirukanye. Kevin ndamuzi cyane bikwiye, ndibaza mu bantu bambere baba muzije no bandimo. Ndamuzi cyane bikwiye ku buryo irya kosa n'ubise mwamuzije atopfa arikoze. Ico nashaka gusaba rero, ndazi nakugoje byinshi, hari byinshi wankoreye, nubwo ntaba ndabigusabye ariko ukabinkorera, ariko nyemere ndakugore kandi Papa Ketsi Kevin mu mubabarire. Ndazi iryo kosa ntaryo yokora, ikosa nkarirya ntaryo yokora, nta n'iryo yokubahuka. Okay. Ikintu ca mbere cyo ndagushimiye kuba
watanga uvuga amajambo meza ushimira nyene ko hari ibyo nagufashije mu buzima kandi ni byiza. Ariko rero urabona uri umwana muto, nkurikije amajambo wambwiye ngo warumvise ko nahagaritse ku kazi Keve, ngo ari umwana mwiza, ngo atari amakosa, nibaza kuri kuratwagwa n'ibishobisho kubera ko uracari muto, kuko ndazi yuko musanzwe mufise ibintu muhurira mu by'urukundo. Kubw'ivyo bikaba bikugora gutahura ugashaka kumushigikira mu makosa. Ariko ujya musore nta mico myiza afise, nta ngeso nziza afise, gute umusore aza gushaka kwinjirira umugore w'abandi kandi uwo mugore w'abandi akaba ari uwa bosi wiwe? Ivyo bintu no kubyihanganira gute? Reka ibishobisho rero kubera ko umukunda ushaka kuvuga ko atari amakosa afise, ujya mpunga afise amakosa kandi menshi, kandi nagerageje kumuhanura kugira byo byose bibe. Namurondeye inshuro nyinshi, ndamwigisha, ndamuhanura, ndavuga ati ibintu bizoduteranya gute no kwihanganira umuntu yamaze kuzana induru mu muryango kwa Dani, sivyo? Ngo ndamwihanganire tugume dukorana kandi uzi yuko jewe na Dani dusangiye business ntigikunda. Kubw'ivyo ivyo bintu usabye ntibikunda. Ndakumva kandi ndagutahura, nanje ndiwe nakabaye nitwara nko kuri yitwara. Ariko isho nzi George, ivyo nivyo mwumvise sivyo mwabonye, Keve iryo kosa ntaryo yokora. Ivyo kuvuga yuko ari ibintu numvise abantu bavuga iki ntabibonye, bo je ndi umuntu akuze kandi naje ari byo nabonye n'amaso yanje, bigaragara neza ko hariho iyindi migenderanire ihari hagati y'abantu babiri. Naravyiboneye n'amaso yanje. Kubw'ivyo rero ivyo bishobisho byo kubera urukundo ngo nta makosa afiseho ntaki, sindiko ndakumva. Bo katusangire nyene tugume twiryohererwa. Ariko Papa Keve ndamukunda kandi cyane, niwe muntu wenyene yashoboye kunyihanganira akankunda azi ko afise umwana, azi n'ivyo naciye. Nta kintu na kimwe nshaba kuri bo ataza kumbwira, byose yarabimbwira. Niyo mpamvu nje kumusabira imbabazi kuko ndazi ndavyokora, sivyo no kubikora nta n'ivyo natinyuka. Papa Keve ndakwigize, ndazi ntaco utankoreye, ndazi ntaco mutankoreye, ariko aka kanya munyemere ndabasaba ikintu canyu. Nukuri Keve mumubwire, basi nubwo baba barabikoze muvyirengagize, mumuhe amahirwe yanyu abandanye akazi, ndakwigize. Mu bisanzwe iyo umukobwa agira agende aje kubaka urwiwe, harabaho umuntu aserukira umuryango akavuga ijambo. Kubw'ivyo rero jewe nk'umuryango novuga ukureze muri kano kanya, ari natwe ko tuzoseruka nk'abavyeyi bawe. Kubw'ivyo rero numva twashaka kumenya abavyeyi bawe bitwa bande kugira nzisunge ayo mazina mu kuvugira ijambo. Ibyo uvuze birumvikana cyane. Hamaje mu bisanzwe mama wanje yitwa Ndiyokubwayo Regina, papa wanje nawe yitwa Nduwayo Siriyake. Abavyeyi bavuga he? Abavyeyi banje bakomoka province Kayanza, komine Muhanga, ku mutumba Ngoma. Uvuze biki? Ngo abavyeyi bawe bitwa bande? Papa yitwa Nduwayo Siriyake, mama wanje nawe yitwa Ndiyokubwayo Regina. Kubera bavuka mu Kayanza, komine Muhanga, umutumba Ngoma. Byumvikana.
ibyo uvuga nibyo ni umushiki wanje nari narabuze ndiko ndarota cyane cewe niwe mushiki wanje nari narabuze ngo mushiki wanje je nitwa Nduwayo Abeli sa Nuwundi Nduwayo Abeli ni jewe naraguhize ndakubura abavyeyi banje nabo nyene mvuka imuhanga ku ngoma nagusize urakana gatoya narezwe na mukadata adufata nabi kugeza igihe numuka nja guhiga ubuzima mu gisagara ubuzima ndaburonka ndakwingiza umbabarire kuba nagufashe nk'umukozi kandi turabavukanye nuko ntari nzi neza ko ari wewe nakurondera ahantu hose ndakubura kumbura uruhande rwanjye Embora? Embora? Mbora ku gihe cyose nakurondeye nkakubura nkagufata nkaho umengo nkagufata nkaho nk'umukozi kandi tuvukana ndakwingiza umbabarire si amakosa yiwanje urazi naguhera ukuri muto narakuyobewe ndakwingiza ihangane si ihangane Ntiwenda guhamagara nagira ngo mbere ko nje ukazi tubanze tuganire burya kuva ejo tumenyanye byanyabyo umutima wanje umuryohewe uzi umunezero ejo tukimenyana sinashoboye kukuganiriza cyane ndakubaze byinshi ariko numvise umengo sinaje ukazi ntakuvugishije mbega kukijanye na mama wawe ari mama wanje ego ni mukadata ariko yarandeze uko yandeze kose ndabishima kandi nkabimwubahira rero nashaka kubaza umuvyeyi wacu yoba ari he aherereye he mwatandukanye gute kubera ko naraduze ruguru kubarondera ndababura rero bambwira ko mwagiye nashaka kumenya amakuru yiwe byo mwavanye canke nimbuza aho ahari nabyo nyene biri cumbari nkubwiye ngo ndazi yari naba ndakubesha kuko umunsi wa mbere tumanuke ni Bujumbura ni umunsi twaburaniye ko na mama rero gushika n'isasi ngo baracariho sinzi ngo yarapfuye sinzi ngo bari mu biki nyene urumva ko ari ibintu bibabaje niyo mpamvu nigeze ndabibabwira polisi hano wihangane ndumva ko mwatandukanye ukuntu nyene bibabaje hama nyene nenda gufitiye agakuru keza ka Isa kandi nuko mama wawe akiriho kandi twabonanye sa
umuntu aracariho umuntu aracariho twarabonanye ni muzima aravyibushe ameze neza cyane mbo ni kuvuga niko ndigendera mu barabara ziko mu gisagara nyene tuguma tugenda hirya no hino ndamucako ariko aradandaza ibintu mu barabara arafise nyine utuntu adandaza kugira abeho mbo naramumenye birangyohe ariko we ntiyashoboye kumenya rero ikintu nakoze naramwatse nimero kubera ko nabona yuko ariyo ntango yo kuzohura na mushiki wanje nkunda cyane ndamwaka nimero kugira ngo nzomurondere canke ndabe nahaba nshobore no kumubaza amakuru yiwawe rero uri mu mutima nawe arahari rero ico bakiza nuko uzogenda ukamwamutsa ahakorera biraryoherwe nyine abona umwana wiwe hama binashobotse nyene uzomuzana hano muhira umwereka usigaye uba binakunze mu presente kubera ko we kugeza amasaha ntazi uwo ndi ahubwo cuma nimero ngende kuraba bo nimero ziwe nizo nibaza ko numuronka kuri telefone ikintu ca mbere ntuzigere umubwira yuko uba hano iwanje kwa be uzomwihoze hama nihagera igihe ukamuzana kumupresenta ngaha uzoshobora kumubwira nyene udupresente twese turi kumwe hano ariko ubu kuri telefone vyihoze kubivuga mubonane tu mukumburukane nimwe n'ivyo sivyo bon aje badanye mu kazi turasubiye sawa Chario. Nanto kukumbe Anita. Anita kukumbe. Mari Anita. 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 Karimugira nyumba mahoro muhiri wacu n'umufashabanje abana kazi rero muhiri wacu Yego murakoze cyane boss. Nukuri ndabashimiye cyane kubera ko sanze umukobwa wanje muzinanye
birantangaje rwose sinabiziga n'ikindi naco nagomba ndabashimira ubwire kandi nukuri mwaramfashije kagataye mwama karagize ico kamfashije mu buzima kuba ndiho meze gutya nukubera ya mafaranga mwama nukuri narakoze kandi biriko biragenda neza eko nari meze kiya gihe siko nkimeze ubu muri make ubu ndashima Imana kuri mwarakoze muhezagirwe. Yego murakoze gushima kandi hama mama koko wabuze ukuri turazinanye usibye no kumenyana dufite ikintu tuviye ko gikomeye kandi cyane ari nacyo gitumye twicaye aha uyibona ngaha ubiri kuri twa bosi ubiri kurashimira niwe wa mwana aberi yakuze akorana umutima mwiza nk'ukuri kurabivuga niyo mpamvu yatumye ndaguhamagara hano kugira ngo ndabikubwire ahanini cari ico Keni aberi Yesu iba ni jewe kandi ntugire ikibazo kuba twarabafashije twabikoze kubera ko dusanga umutima wo gufasha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nibaza ko umunsi wa mbere ndababona ndabacika kwibarabara narashoboye kubaka nimero ariko impamvu nazibatse nuko nari nabamenye nzi ko igihe kizogera mukamenya rero ibyo nakoze nabyo nabikoze nkurikije ku ijambo ry'Imana rivuga ndarengewe ndabatse n'icyo mvuga abi kuri mu mbabarire cyane sinari nzi ko mukwirengagiza ibi byose nabakoreye mukagira icyo mufashije mu buzima mwumva amahoro ibintu byinshi bitajyanye nagukoreye nukuri numva ndiko ndigaca mbabarire kaguka ntikeneye ko urinda gusaba imbabazi cyangwa abapfukamira nawe byaraheze sibyo ahubwo karibu mu muryango iwacu murakoze turi mu cyaro murakoze cyane ukuri nkuko nakabivuze uyu mutima mujya mugumana uko si benshi bawufise ukuri muri intwari murakoze gushima